utigeze uhoraho. Hari ikimana ije kugukorera, hari igitangaza Imana ije gukora ku buzima bwawe, hari ikimana ije guhindura ku buzima bwawe, hari inzira zari zarugawe. Ndagutangarije ko zugurutse mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti yapfuye akazuka. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Turabaramukije abakunzi bimbonesha kure Tarsis Ministry TV. Kuri uno munsi turanezerewe cyane no kugira ngo tubane namwe, kugira ngo tuyage kubw'ijambo ry'Imana. Muri kino gihe turimo dutegerezwa kubaho tugirwa be n'ijambo ry'Imana. Kuri uno munsi mugiye kuyaga n'umukozi w'Imana Prophet Chef Shadrach Niyonzima, nk'abanyoboye ishengero Prophetical Power Deliverance and Healing Church. Mu Kirundi bisobanura ngo ishengero ry'ubuvugishwa bw'inkomezi, kubohora no gukiza. None rero kuno munsi twateguye kugira ngo tuyage kwijambo ry'Imana. Musanzwe muzi ko bino bihe turimo ni bihe bitoroshe, ni bihe by'abahizi, ni bihe bisaba gusenga cyane, ni bihe bisaba kurondera Imana. Niyo mpamvu kuri uno munsi twateguye kugira ngo twibukanye amajambo y'Imana aza kutwibutsa Imana ikimaze ku buzima bwacu. Birashoboka ubayeho utazi akamaro k'Imana ku buzima bwawe, birashoboka ubayeho utizeye Imana, ariko vy'ukuri nagomba kukubwiza ukuri ngo Imana ni nyabushobozi, kandi Imana ni nyembaraga, kandi Imana ntabwo yigera iruha ku buzima ubayemo. Kandi Imana niyo yakuremye mu ishusho yayo, ikurema yongerera gukunda. Mu kugukunda igihe wari warishwe n'icyaha, igihe umwana w'umuntu yari yarapfuye apfuishijwe n'icyaha, yemeye gutanga umwana w'ikenege Yesu Kristo kugira ngo aze acungure umwana w'umuntu. Ico gihe imaze gutanga umwana w'ikenege Yesu Kristo yaremeye araza, aza kugibabazwa, apfurupfu rubi kugira ngo uwumiziye wese ntazapfe rubi, ariko azaronka ubugingo budashira. Iyo turiko turasoma mu gitabo cya Yohana ikigabane cya mbere umurongo wa 12, hatubwira ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Bisigura ngo abizeye Yesu Kristo bakamwakira bakamumenya, yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Mbega iyo umuntu acitse umwana w'Imana aba nkande? Iyumvire, Imana niyo se umwami wacu Yesu Kristo, kandi Imana niyo data wa twese. Bisigura ngo turabana b'Imana, kandi twebwe turabavukana bene Yesu Kristo. Bisigura ngo Imana yaraduhaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Birashoboka ubuzima tubayeho, ubayeho utazi uriwe imbere y'Imana, ubayeho atavyizigiro ufise imbere y'Imana. Niyo mpamvu titre y'amajambo tugiye kwiga ivuga ngo Imana ni nyizigirwa. Imana ni nyizigirwa gute? Mbega Imana ni nyizigirwa gwera ryari? Mbega Imana izobe nyizigirwa kugeza ryari? Imana ihabwe icubahiro ku bantu twese, ku bantu bose muri ko muradukurikirana hano kumbonesha kure Tarsis Ministry TV. Iri jambo tugiye kwiga riri mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe, ikigabane cindwi umurongo w'9. Riratubwira ngo nuko rero mumenye yuko Uhoraho Imana yanyu ariyo Mana, ni Imana yo kwizigirwa, yama ishitsa isezerano, ikagirira imbabazi abayikunda bakitondera ivyagezwe vyayo, ikageza kurunganwe rwabo uko ruzogenda rukurikiranwa gushitsa igihumbi. Ariko abayanka ikabasubiriza mu nkoko bidatevye,
ikabahonya kuvyo kugirira uyanka ntibita kugwangara ariko imusubiriza mu nkoko bidatevye. Imana yacu ihabwa icubahiro. Vyukuri turumva yuko Imana yacu ni Imana nyizigirwa, ngo ibihe bidashira, ngo kurunganwe rwacu ruzogenda rukurikirana gushitsa igihumbi. Yesu Kristo ahabwa icubahiro. Ni ukuvuga ngo Imana yamihari kugira ngo igire neza abantu bayizigiye, yamihari kugira ngo yibuke abantu bayo, ibatabare mu makuba, ibatabare mu magorwa, ibatabare mu bihe barimo. Ni ukuvuga ngo Imana ntabwo yibagira umuntu wayo. Nimba Imana uzi ko yakuremye vy'ukuri ukayizigira ukayizera, Imana ibirindiriye gusa kuza kuri yo, hama ukayisaba, ukayereka ibibazo vyawe, ukayereka amarusho urimo, ukayereka intambara urimo, ukayereka ivyago urimo, kugira ngo nayizigirene naye ize igutabara. Vyukuri Imana irizigirwa, vyukuri Imana ntabwo yigera iheba bayo, ariko Imana yamiseruka mu bintu bikomeye, yamiseruka mu bintu bitandukanye, yamiseruka mu gihe umwana w'umuntu abona ko bidashoboka, yoyo iza igakora ivyo umwana w'umuntu abona ko bidashoboka, yoyo ikizika kibikora kugira ngo yerekane ko ari Imana itananirwa, yerekane ko ari Imana itaruha, kandi yerekane ko ari ubwenge, kwifisa ubwenge budasirangurika. Imana yacu ihabwa icubahiro. Reka twifashishe rino jambo riri muri Yesaya ikigabane cha 40 kuva ku murongo wa 27 twumve uko ijambo ry'Imana ritubwira. Turasoma Yesaya igabane cha 40 ku murongo wa 27. Haratubwira ngo inkomezi ziva kuhoraho. Niki gituma uvuga yewe Yakobo ukiganyira, yewe Isirayeli uti inzira yanje inyegejwe uhoraho, kandi uti vyanje Imana yanje iravyirengagiza. Ntiwari bwabimenye? Nturavyumva? Uhoraho ni Imana ihoraho, umuremyi w'impera z'isi, ntadendebukirwa, ntaho aruha, ubwenge bwiwe ntibuserangurika. Niwe aha inkomezi abadendebukiwe, kandi utagira intege amwongeramwo inkomezi. Imisore yonadendebukirwa ikaruha, n'imisore imikangara yo kwica ko igatemba, ariko abiteze uhoraho bazokwama biyubura mu nkomezisha, bazodugisha amababa nk'inkukuma, biruke ntibaruhe, bagende ntibadendebukirwe. Imana yacu ihabwa icubahiro. Vyukuri ijambo ry'Imana yatubwira ngo inkomezi ziva kuhoraho. Imana yarasezeranye yuko inkomezi z'umuntu ziva kuhoraho. Iri jambo riratubwira ngo niki gituma we uvuga yewe Yakobo ukiganyira, yewe Isirayeli uti inzira yanje inyegejwe uhoraho. Sinzi ibibazo urimo, sinzi intambaro urimo, ariko uravuga ngo inzira yawe inyegejwe uhoraho. Urashika ukadendebukirwa, ukiganyira, ukabona kumenga nta nzira yo gutabagwa iriho, ukabona kumenga ku buzima bwawe ibintu vyamaze kononekara nibigishoboka. Sinzi ingwari kuruhije, urabona ko ataho kuyigukiza, urabona ko ataho kuyigutabara, ariko nago bwiza ukuri nagoma ndagutangarize ngo hari Imana ikiza, hari Imana ibohora, hari Imana iseruka. Nubwo ubona kumenga nta nzira, Imana ntabwo yakuretse, ariko Imana iturije ahantu hamwe na hamwe, irarindira abe ukwizira kwawe, irarindira abe kuyizigira, irarindira abe kumenya ko Imana ariyo kwizigirwa. Ikintu ikeneye ni ukwitakambira, ni ukwiyiririra, ukayibwira ngo Mana ndazi ko urumyizigirwa, ndazi kutabara, ndazi kubohora, ndazi kukiza, ndazi kuhindura ibihe, ndazi kuhindura amateka. Ndagomba kuvugana n'umuntu ahari mbona yicaye nta kintu na kimwe abona imbere ziwe, afise amaganya n'amarushwa, ivyiwe bisa kumenga nabone aho biriko birava niyo biriko biraja, ariko nagomba kukubwira ngo uhoraho ni Imana, nabwadendebukirwa, ni Imana idacika intege, ni Imana ifise ubwenge bwayo ntibuserangurika, ngo ntabwo yigera iruha kukugira neza abantu bayo, ariko ngo yama yiteze kugira neza abantu bayo bayirorereye. Imana yacu yahabwa icubahiro.
ndagomba gutangariza umuntu ariko arumva rino jambo. Warudendebukiwe, warumaze igihe kirekire, warumaze urushe, uri mu bibazo udasobanukiwe n'ivy'ubuzima bwawe, ariko nagomba ndagutangarize uyu mwanya nyene ukicumva rino jambo, hari Imana ije kugusubizamo intege, hari Imana ije kukongera inkomezi, hari Imana ije kukongera ubushobozi, hari Imana ije kugukiza iyo ndwara yananiranye ku buzima bwawe, hari Imana ije gukura bukene bumaze ku bugingo bwawe igihe kirekire, umaze igihe atakaza ufise, umaze igihe ivyawe vyarirengagijwe, uriruka hirya no hino bikanka, ivyawe warananiwe no gutora inyishu yavyo, ariko nagonda kubwiza ukuri ngo hari Imana itadendebukirwa ije kuguhindura amateka ubuzima bwawe. Imana ihabwa icubahiro, Imana ihabwa icubahiro. Ndavugana n'uyu muntu amaze igihe kirekire arondera fiançailles ariko vyaranse, ariko nagonda kubwiza ukuri ngo hari Imana yugurura, hari amablokaje yagiye aboha ivyawe, hari imyuka yagiye gukurikirana, hari impemu mbi zagiye zikugwanya kugira ngo bitume utagira mu vy'Imana gusezeranije, ariko nagonda kubwira ngo iki ni igihe cyawe cyo kwakira izindi nkomezi, cyo kwakira izindi imbaraga, cyo kumva wizigiye ko hari Imana ikiza, ko hari Imana ibohora yashoboye gukura Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. Nagomba ndagutangarize ngo iyo Imana iraje kugukurayo, iraje kugukura muri Egiputa, iraje kugukura muri ivyo bibazo wari urimo, iraje kugushitsa mu masezerano. Wari umaze igihe uri mu butayu, wari uri mu bugaragwa, wari uri mu rugendo, wari kugora urugendo nawe wabona ruhije, yarwara urugendo rurimo ibibazo, rwari rurimo amaganya, rwari rurimo kwiyebura, ariko nagomba ndakubwiza ukuri, wowe uri kurantiga amatwi, uri kuranyumviriza hano kumbonesha kure Tarasisi Ministry TV, nagonda kubwiza ukuri ngo Imana iraje kukugira neza, Imana iraje kuguhindurira ubuzima, Imana iraje kugutabara, Imana iraje kugukiza, Imana iraje kugukura mu vyago, muri ivyo vyago wari urimo. Ijambo ry'Imana irambwiye ngo abarorereye Uhoraho bazokwama bibura mu nkomezisha, bazokwama baduga imisozi biruka kujya kwinkokuma. Nagomba ndakubwiza ukuri ngo Imana ngo ntabwo igera idendebukirwa, ngo imisore y'imikangara ngo yanadendebukirwa ikicako, ngo kandi ngo n'imisore ngo ikiri ngo bakiri bato, abakicuza imbaraga, abakicuza inkomezi, ngo bociki intege, bakitemba bakigwako, ngo ariko ngo abitezoraho bazokwama biyubura mu nkomezisha, ngo bazokwama baduga imisozi biruka kujya kwinkokuma. Nagonda gutangariza Uhoraho hari Imana ije kugukorera, hari igitangaza Imana ije gukora ku buzima bwawe, hari Imana ije guhindura ku buzima bwawe, hari inzira zari zarugawe ndagutangarije ko zugurutse mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti yapfuye akazuka. Reka wongere wakire ivyizigiro ko hari Imana ikoze mu buzima bwawe, reka wongere wakire ivyizigiro ko hari Imana ihinduye ku buzima bwawe. Reka ndangirize kuri no jambo riri mu gitabo cy'Abaheburayo ikigabane cya 10 umurongo wa 23, tumvirize ukuntu ritubwira. Igitabo cy'Abaheburayo ikigabane cya 10 ku murongo wa 23, haratubwira ngo tugumye ukwatura ivyizigiro vyacu ntikunyiganyige, kuko wasezeranye ari wo kwizegwa, kandi twiyumvirane ko kugira ngo tugwane ishaka ryo gukundana n'igibikorwa vyiza, tuoye guheba gukoranira hamwe nk'uko bamwe bagira, ariko duhanurane, kandi uko mubonye wa musi wegereza murushirize kugenza mutyo. Imana yacu ihabwa icubahiro. Iri jambo ryambwira ngo tugumye kwatura ivyizigiro, ngo ntitwigere tureka kwatura ivyizigiro, atura ko bishoboka. Bwira Imana ngo naho umusozi ari muremure, ngo naho ibigerageza ari birebire, ngo birashoboka ko mva muri kino kibanza nirindimo ndinjira mu kindi kibanza, ndinjira mu masezerano yanje, ndinjira mu vyanje, ngo naho intambara ari nyinshi ndazinesha mu izina rya Yesu Kristo, ngo naho ivyanje bigaragara ko vyugawe ngo biruguruka mu izina rya Yesu Kristo. Atura ivyizigiro, atura kunesha, atura isizi ku buzima bwawe. Vuga ngo ivyanje ndabibayemo, vuga ngo ivyanje vyari vyarapfuye ngo birasubira kongera kuba bizima, vuga ngo birasubira kongera bizima, vuga ngo ivyanje birasubira kongera kuba bizima.
atura intsinzi, atura ivyizigiro, atura umunezero. Ngo kandi rero ngo tugwane ishaka, ngo dukundane, ngo dufashanye. Mwene data, niwabona mugenzi wawe ari mu vyago, nuwo kumuca intege, nuwo kumuhagarika umutima, ariko mubwiye ngo biracyashoboka ko Imana ihindura ibihe, ngo biracyashoboka ko Imana ikora igitangaza. Vuga ngo uhora haracyahari kugira ngo yumve ugutakamba. Uyumvise Abisirayeli batakamba barira bari muri Egiputa, agahitamo kurungika Mose. Nawe hari Mose arungise ku buzima bwawe uyu munsi nyene, uyu muri ko muravugana ni Mose ku buzima bwawe. Imana yamurungitse kugira ngo wumve rino jambo, nawe wakire kubohoka. Ndagutangarije kubohose mu izina rya Yesu Kristo. Ndagutangarije ihinduka ry'ubuzima bwawe. Ndagutangarije kugururirwa. Ndagutangarije mariage ku bugingo bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze kugira ngo kuva uyu munsi ivyizigiro n'umunezero biganze mu buzima bwawe, ibihe bitazoshira. None rero ndanezerewe cyane wewe wumvise ano majambo, wari waratakaje ivyizigiro, wabona ko atewe bitagishoboka, wabona ko atanzira nimwe. Nagwanda gutangarize ngo kuva uyu munsi wumvise rino jambo ry'Imana, kuva uyu munsi wumvise buno buhanuzi, hari icyo Imana ije gukora ku buzima bwawe. Reka dusengane hamwe. Ndasengera buri muntu wese mu kibanza aherereye, ariko arakurikirana ino mbonesha kure, ariko arakurikirana umukozi w'Imana Prophet Shadrach Niyonzima hano kuri no mbonesha kure, arakira igitangaza. Reka dusengane hamwe, dusengere hamwe. Imana iragutabara, urakira igitangaza. Data mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti yapfa akazuka, Imana igitangaza, Imana ububasha, Imana ubushobozi, Imana ivuga bikaba, niyitegetse bigakomera. Ndasengeye umuntu wese aherereye ariko arakwikirana iri jambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti yapfa akazuka, yakire kubohoka, yakire ivyizigiro mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti yapfuye akazuka. Ndatangaje ku bantu bose bari barataye ivyizigiro, batabona inzira hirya no hino, bakire ivyizigiro, bakire kubohoka. Ndasengeye abo bari barugariwe, ivyabo vyarugawe, inzira zabo zagaragara ko zinyegejwe horaho mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti afikazuka. Kuva kanya niyo saha inzira zabo zuguruke mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Bushobozi. Ndasengeye abari baboshwe n'indwara zitandukanye, abari baboshwe n'ibitero bitandukanye mu izina rya Yesu Kristo, bakire kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye abari baboroboshwe n'iza karande, ivy'akaronda vyo mu miryango bazananamwo, abo ndabasengeye, ndababohoje mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti apfa akazuka. Mu izina rya Bushobozi ndareka umuriro mu gihugu cy'u Burundi, ndareka umuriro mu mahanga yose mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye abo bose Satani yabose yagize inyagano mu izina rya Yesu Kristo ndababohoje. Rabashakate karebo shiramantaya ribo sharamantori bragadia karibragadia raduje ramande mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze, ndabohoje, ndasenze ibisika vyose vyari vyarugarije ubwoko bwawe uhoraho, ndabisambuye, ndabisenyuye, ndasenyuye eriko zari zarugarije ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Bushobozi. Kuva akakanya niyo saha mu mbaraga z'uhoraho mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti afikazuka. Ndatangaje intsinzi nihinduka ku buzima bw'umuntu wese agiye gukurikirana buno butumwa bwiza mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti afikazuka. Amen. Turashimiye ubwoko bw'Imana aho muherereye hose, muri ko murakurikirana imbonesha kure Tarasisi Hope TV. Imana ibaho umugisha, ibagire neza. Tuzokwabandanya tuyaga ku majambo y'Imana. Ufise icyo agomba kubaza, nimero ya telefone ya WhatsApp ni 71 amajana 967 ubusa 33. Nimero isanzwe ya telefone isanzwe ni 62 amajana 553 amajana 970.
ushaka kugira icyo abaza arashobora gutelefona kuri izo nimero. Imana ibaho umugisha. Abifuza kubohoka, abifuza amadelivrance, muzoturondera muzabohoka. Imana ibaho umugisha, mwarahezagiwe. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.